Anza ni igikorwa cya misi yose 90% iyo nari Muramvya baravuga iki kibazo cy'ubucimanza ibihangange navyo bavuze twege mu Muramvya byahetse twari twashizeho urwego rukurikirana abiyita ibihangange kugira ntibiyitirire ikintu na kimwe narumvirije yose n'amazina yanditse namubwiye twari kumwe na Dorian namubwiye ni nondera iryo zina abantu bose aza barita mu bintu hariho abantu bagenda bavuga ngo ni ibihangange hariho abantu usanga bagenda no mu camanza bagafata amahera y'amabanki bakarya ugasanga bariko baravuga ngo nabo mugambwe twavuze tuti twebwe byose biriho barabyanditse byose iki gihugu ni icabazoza sidko mutahura tuvuze 2060 burya ngaha muri sare hari abatozo turiho tuteza gukora ku buryo abo bantu umushinga uba mwiza kugira abo bantu bazokubereho neza nta gutera ingorane nawe utazi kusigaza imyaka 5 no kuba kwisi twarabivuze neza twibaza yuko hariho umuntu hariho umuntu numvise yumvira nk'umusozi ari kuri tere bagaca haba ubundi mugugumura umugore wiwe ngo agumuke ngo amutuze umuntu yahanganye n'umwasi w'igihugu ubundi areka arapanga bakopanga umugore ngo gumuka mwana vyumvise iyo byose twaravyanditse urumva rero nta gihangange je nabivuze kuva kera muri uyu mugambi nta gihangange murazi yuko muri Bujumbura muri Gisagara nkiri president wa Sena nagirije inama ngaha haruguru ngagara sinzi isari nyene yita babwiye nti umuntu ukomeye wa mbere ni itegeko ukazovuga ngo rucigikiwe na naka bamukuye uzojegera shigikirwa n'itegeko ntihagire umuntu akubwira ngo ni gihangange nguramwegamiye muzotembana je ni mumbazi